message Imana yampaye. Mungu amenipa. Haleluya. Amen. Kwa mtereyeyo baramujana. Ageze kwa Potifari. Baramukora ibyo bako bakamutendesha. Baramukora ibyo bako bakamutendesha. Baramukoresha ibyo bako bakamutendesha. Umugore we baramuronde. Ariko ahagarara neza. Aravuga ati nini sata. Cyumwami wanje Yesu. Ngoja hadiye bono. Usigerageza bineshe. Ndakagera ndakubwira. Nawe uri kuratanga ibigeragezo. Hagarara ubineshe. Hagarara ubineshe. Ari ibigeragezo. Giko biragukwenya. Hagarara ubineshe. Ari ibigeragezo. Bigusubiza mu byaha. Hagarara ubineshe. Kuko kubinesha kwawe niko kuduga. Nakali kwambie sura kuduga Mungu aizi hejuru hawezi kupanda takuga hiyo nchi asiyopandishwa na kitasa bikunze kama wewe kuduga ku ngazi anapandishwa kwa ngazi asase na ile asase habari kintu kimuterwa na kitu kinamnyangua cyo kigerageza iyo cyari kiko kirakuduza ibona kupandisha wowe bitahura neza wowe leo hata ukiriko kirakuduza kupandisha kigira kabiri cyangwa kiriko kirakugirira publicity kiriko kirakumenyekanisha na kusambazisha ujulikane ni wumva abantu bahagurutse ukizoona watu wanasema kukutariko kwa wanasema wewe kimya gusa wewe nyamaza kora wete senga omba ukora ibikorwa gusa ibikorwa bizocecekesha ibikorwa bizosobanura ibikorwa bizonesha amajambo zitashina maneno reka kuba ibyo abantu bavuga acha kusikia leo wakora gusa watenda kama museka senga kama ni omba omba kama ni kazi kama kuihanga kama ni familia kama ni kuchecheka kama ni mabanda ukora gusa bavuga ukore bavuga ukore igihe kimwe wakati ibikorwa bikurakora bizocecekesha bizosobanura uburiwe wazi we ni nani icyaki cyuma Yesu yatetse samu Yesu ndimana ageze ku musaraba alipofika msalabani ngo ni wikize akamwambia cyo ukamucecekera yakajiye wavuze ngo mu minsi 3 utaba wavuye ku musaraba wametoka msalabani yakajiye wavuze ngo rumana w'Imana ngo wakora ibitangaza atenda kucecekera yakajiye ariko ibikorwa yakoze lakini kaza yabaye funga kinywa ije manzisha na mutori pamoja sokoni yakija rumana w'Imana kwa Mungu alikawotera haleluya hawezi kupanda haleluya wewe kora gusa wewe fanya kazi kora wewe fanya kazi kitu imokora yale kuna fanya siri amatwi wewe abantu n'abantu wanadamu hiki mumisi hata nasoma kwa Facebook kwa siku zile soma kwa Facebook sana kweli kombe bali kirako kuna kwa kazi Mungu anafanya haya abantu walikuwa wangukia bomba kwa shule ya jana kwa shule ya mchungaji anafanya kandi bomba bika bitangaza bityo baba pata kwa shule mitamba tukishwe na sobi jambo jima sana Yesu ki kwa Yesu yatuya kazuka bana mwishe omba kwa shule ya badalimo anakutana matendo avuga tibaziki niba Yesu aramwishe ko akoreshwa n'abadalimo Pastor Joseph yuko nikapita kwa Yesu n'abadalimo akasema atumishana upepo Biblia inabijana kusema yale fanywa kibisi mti mkao arakanichumu bichi ukauka kijana kupita yalifanyika mti Yesu anakutia kwa Yesu na anasema tumishana upepo ninga tokira kwa Yesu na nani hawezi kamjeti anatumishana upepo hivyo hizi ndio vitakungana yeye sasa tunaenda kusaidia wataima acha tuende kuombea na pepo ni wakumitike ilitangaza mikolete anakuwa yakina anakuka makuge Andi murabo bariko barabivuga na wale wale kone sema uyu mwaka utarahe umwaka kabla kuisha bazoza kwihana bado watakuja kutoka kwa Imani mwababiri sema usinai na rizile kweli kwa sababu Imani ndiye mushahi mamu Mungu anaenda kusema nimeleke kwa Yesu Imani nazoza bizanye nazoza bariko barahawera ndio mama tosangalije wana basengeye ndio acha ngo kumbe kweli na daimo Mungu twebwe sisi watu wa daimo kumshoma pepo kana mnajua mapera haleluya hivi sio Kenya sisi tuko maskini abantu bakwita kuri mkubo kuri mukuri watu wanasema kama ni watunga lakini ukitaji nazokubira kubwa butunzi wabuhawe na shetani lakini umetoka kuzimu nazokubira kwa bukuye kwa ulitoa kwa shetani
bazonezerwa ushonje, bazonezerwa uri inyuma, igihe cyose uzoshirwa hejuru bazovuga ngo urya akoreshwa n'abarozi, akoreshwa na Shetani, ubutunzi yabuhawe na Shetani. Reka twimagine basi, reka basi tuniyumvire, Shetani ni Imana ikoreye niki? None Shetani ni wafise ubutunzi gusumba Imana? Nimba Shetani atanga amafaranga, nende Imana nta mafaranga ifise. Nimba ubutunzi bwose bwayo, reka barabivuga, reka kuronka amafaranga. Kandi kurugo rutari nzokubaka amashengero rya repentance, kandi amarembo y'ikuzimu nazorishobora nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mwijuru. Imana yaduhaye urufunguzo. Iyo kandi icyo uzohambira mu isi, icyo tuzohambira iyo ishengero, icyo rizobo kizoba kibosho, icyo tuzoboho kizoba kiboho. Ndagutangarije uyu munsi tugomba kubohora abantu bose bari baraboshwe n'amadayimoni. Ijambo ry'Imana ni ukuri cyangwa si ukuri? Imana ibwira Petero, Yesu
abwira Petero. Yesu akamwatumbiriza Petero. Sikia Petero, ndakugiza urutare. nimekufanya mwamba wa kandi jiwe. waribuye. Tena wewe ni jiwe. Kuri wewe ndahubatse kwishengero. Wenda jenga kanisa. Ndaguhaye urufunguzo. No kugurura ya kufungua. No kugara. Na kufunga. Ikigira kabiri. Jambo la ndaguhaye imigozi yo kuboha no kubohora. Mwisi no mwijuru. Icyo uzoboha mwisi kizoba kiboshe. No mwijuru no mwisi. Icyo uzobohora kizoba kibohora. Nagomba nababwira. Tugomba kuboha abansi banyu. Kuboha abadayimoni. Kuboha shetani. Nasema shetani. Abatwugurure. Amarembo y'umugisha. Amarembo y'ijuru. Ubushobozi Imana yaduhaye. Haleluya. Mbinguni tunafungua. Mwibaza ko iryo jambo mwibu urufunguzo ni iki? Kamuleta ijambo. Inendo Imana yaduhaye. Mungu ametupa. N'ubushobozi. Ni mamlaka. Icyizere. Ni kuamini. Imana yatwizereye. Mungu ametuaminisha. Tugomba dusenge. Tunataka tuombe. Kandi Imana inakora igitangaza. Tena Mungu atatenda muujiza. Ngomba senge. Nataka niombe. Ngomba sengere muri ibintu. Nataka tuombe kwa mambo mawili. Ngomba senge. Nataka niombe. Ngomba baze sabiri mbabazi umuntu wese. Rehema mtu yote. Igihe kitari bwagere. Wakati wako agatangura kuvuga amajambo. Akaanza kusema. Igihe kitari bwagere. Wakati uko agatangura kwihebura. Akaanza kukanira. Wakati uko agatangura kwigwanira. Akaanza igihe kitari bwagere. Wakati uko agatangura gusambana. Akaanza igihe kitari bwagere. Agatangura kuvuga abantu nabi. Kusema wengine ariko uyu mwanya ubanza usaba imbabazi. Ubwira Imana ngo Mana sinamenye igihe canje ariko ndamenya noneho iki gihe cy'uno munsi ari igihe canje. Niba hari umuntu igihe cyasubije inyuma kikamusubiza mu byaha akifata ukutariko ahagarare ndamusabira imbabazi. Ndamusabira imbabazi. Uyo gutuma kubura yarageze mu bihe bibi. Hari ubundi yiyumvira ibihe birashobora kugukoresha byaha ariko nagomba ndakubwira hari igihe cyiza cy'Imana kisohoye ku buzima bwawe bitandukanye n'icyo wari umazemo iminsi. Ayo n'amakuru ndakuzanira. Shyira amaboko yawe hejuru usaba imbabazi Mana yo mu ijuru. Aba bantu hari ibihe babayemo byabakoresheje nabi, byabipfushije nabi, byabasubije inyuma. None ndabasabiye imbabazi. Amaraso yawe abeza birambwira ngo ubonye ko amaraso usubira kumwita umunyabyaha. Nasema igihugu iki nicyaba imporo namwe muzoba imporo. Kugira ubutunzi tugiye kuronka muzabugende neza nuko tubanza gusengera igihugu cyacu. Ari ibintu bibiri rero kuko n'amafaranga Imana igiye kuduha n'ari igihugu cyacu. Gusengera ibendera ry'igihugu. Gombea bendera ya nchi. Igihugu tugishira hejuru. Nchi yetu tugiye gusengera kutuza amafaranga. Tunaenda kubanje kuba amafaranga. Tupandishe hela. Hela ndasenya amafaranga. Uru rufunguzo rw'amafaranga. Ngora pesa. Hapa hatarosa amafaranga. N'uyu munsi rero hari icyo Imana yabwiye guhumugisha abantu. Wewe waruzi ko muri ibintu bikaba iby'amajambo gusa. Hari kode Imana yampaye. Ngiye kuguha amafaranga. Iyi noti n'isengera. N'abagenda isengera. Ngiye uca ariko ndasenga. Iyi noti ugiye kuyishyira mu byawe. Urufunguzo rw'ubuzima bwawe.
ufunguzi wa maisha yako. Igiye gukora ibintu by'amateka. Uganisha mu mutego. Uganisha mu tuntu turakora. Niba utari kurangaza. Ushira kuri konti muyawe. Uzobumari. Ini abaraka kadusenge. Tutunze amasengesho. Tutunze tuwekare amafaranga y'igihugu cy'Uburundi. Samani pesa za tuwekare amafaranga y'igihugu cy'Uburundi. Samani pesa za tuyituze. Tuzini. Hanyuma tuye abakristo aribo bene gihugu. Uzobubwira mu minsi zose. Ufunguzo. Ini ufunguo. Ariko ndasenga. Nilikuwa naomba. Imani irambare. Mungu akaniambia. Abantu bararusha. Watu wamechoka. Kandi ibyabo birabosha. Na mambo yao yanafungwa. Kandi ibintu biguma bizungurukira hanze. Binazungurukia pasi. Abadayimoni barabosha ibyabo. Mapepo yasumefia. Ibyo bakora byose birahoba. Yalo wanafanya tena hoba. Abandi n'ibyo batera imbere. Wengine hawaiwe ati Pastor Joseph. Akaniambia mchungaji Yesu hayirekwa. Nakupa maono. Haya mafuta nakuha. Kana kwako nimekufa. Tutanga mafaranga. Aenda kupanda heza ngende yakorewe. Bariki ya Mungu ya mafaranga. Numugisha. Udasanzwe. Umuntu azotwara iyo ndoto. Azobatwara urufunguzo. Mungu anatumika na maono. Nao mtolabura na 5,000 na baba. Hata nitawapa pesa. Nafikiri kwanza baba niambie ni mtoba kadi na yasa. Tena pesa ni hapo shabu kama sigara chicha. Bibi sitamaje mambo ya shabu. Bibi sitamaje mambo. Hapa ningele muungana. Bibi sisi na kwa hicho data ya tuze. Kile baba amesema. Hallelujah. 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 Imani zote hezi mbele. Uzotabue kumula mboya ya kwa kuzimu. Nakumetanga uona. Nilipana tuona ona kwa matango uona. Nitoko uona. Hadi mabele kihugu. Inapatia wananchi. Kugira mbababa sendabazi. Yenu unafikia wote na wajua. Muru mujambo. Tulete kwa muru mujambo wa Kristo. Isipokuwa mko familia.